Kwibuka umuririmbyi Canje Hamisi Hussein umwe mu baririmbyi bitavye Imana no kwerekana yuko n'abaririmbyi ba kera ari ingirakamaro ku gihugu kandi hari byinshi bigira kuri uwo muririmbyi nkuko bivugwa na Ndoricima Pascal benshi bazi nka Pisco Rugamba arongoye umugwi Rukinzo Live Band ari nawe watunganije ico giteramo. Canje Hamisi ikintu ca mbere jewe nk'umuririmbyi cyangwa artiste ndamwibukirako nuko ari umuntu yaririmba indirimbo zifise amakoro akomeye cyane amanote novuga atari umwana wari wese yaririmbako. Kigira kabiri ndamwibukirako nuko ari umuntu yaririmbye turirimbo twinkora mutima indirimbo ziwe harimo ama histoire y'ukuri y'urukundo hakaba n'indirimbo zindi zayagize igihugu kandi zakanovera cyane. Icatumye muri gato karakura dushyira ico gisata nuko twabonye mengo kiko kiraba neglige umenga abaririmbyi ba kera nta valere bagifise. Ikitangaje nuko abantu barakunda indirimbo z'abakera mugani dukunda abo bakera baribo nico rero turiko turarondera kugira ngo z'ukuri gukunda uwo muntu yakoze kijya kintu ko nanda gukunda nka kwankira umwana ntitwakunda indirimbo zabo naho tutabakunda. Nayo Bukuru Didier umwe mu bitabiriye ico giteramo ati ni giteramo ciza cibutsa iyo umuziki wavuye agira ko anatanga n'impanuro ku baririmbyi. Jewe rero iki giteramo ku bwanje nakaryo gakomeye cyane gose kugira ngo dusubire inyuma dukubitize agatima mpembero iyo umuziki Burundi wavuye. Igikuru nukumva ijambo riba rivuye mu muziki harimo impanuro urwo rurimbo nk'iterambere ry'igihugu mw'iterambere ry'imico y'imibereho y'abantu uretse yuko gyoryohera abantu. Nayo Olivier Bright Ndayishimiye arongoye ishirahamwe ry'abaririmbyi mu Burundi akaba yifuza ko hobaho umunsi umwe wo kwibukira rimwe abaririmbyi bose bitavye Imana. Abaririmbyi nk'aba Canje Hamisi barabazi igikorwa bakoze muri kino gihugu ni igikorwa gikomeye cyane. Yifuza yuko mu minsi iri imbere abaririmbyi baririmbye kera bagiye ko twose twogira novuga umunsi umwe wo kubibukira rimwe hamwe baronka agateka bakwiriye. Umukenyezi wa Canje Hamisi Hussein nawe akaba yashimiye abateguye ico giteramo hakaba haheze imyaka 28 umuhisi Canje Hamisi Hussein yitavye Imana.